hamaze imisi havugwa ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaza imodoka, imiduga, amajipe cyangwa amakamyoneti ariko ibiyo bitabona. Hariho abavuga ngo bamwe baranyuruzwa, abandi bavuga ko hariho n'abibwa bakabanza guhenda ngo babahe amarifiti n'ibindi byose kugira bagirire nabi. Twakoze amatohoza ntabwo turafata, ubwo twagomba tumenyeshe abarundi bose n'aba mu Burundi ko guhera uno munsi hafashwe ingingo y'uko abagendera mu modoka z'ibiyo bitabona imwe bita bitretente kibujijwe. Uzoshaka kwigenderamwo wese azosaba uruhusha Umushikiranganji hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Tubahaye umwanya wo kuva uno munsi gushika kuwa Mungu w'ibitangura byose baze babikuyeko. Uwo tuzofata ku munsi wa mbere amenye ko azohanwa imwe by'akarorero kugira ibyo byugizi bwa nabi bitanguye kuvugwa bihere abarundi babeho neza. Kandi navugwa ko hari abiyitirira inzego z'umutekano babikora cyane cyane urwego rw'inyamiramabi rwo muri rwo mwigendereza cyangwa bakitirira n'inzego z'igihugu kugira bakore ivyo byaha bitwaje izo modoka zirimo ibiyo bitabona. Kuvuga uno munsi gushika ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 niwo munsi wa nyuma wo kuzogendesha imodoka idafise uruhusha. Udafise uruhusha azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Yabi ya leta, ibi ya leta, itabi ya leta, twe turaba imodoka yari ya leta itegeza kunane ko ifise uruhusha. Idafise uruhusha uyigenderamo tuzomuca amande. Uwari ukeneye azobidusigurira tubone ko bikwiye cyangwa bidakwiye turumuha. Uwo tubona bikwiye tuzorumuha, uwo tubona bidakwiye ntabwo tuzomuha. Yandikira Umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano asigura neza igituma ashaka kugendera mu modoka ifise ibiyo bitabona. Nabi dusigura tukumva turavyumvise tuzomuha uruhusha, tutavyumvise ntabwo tuzomuha. Iburundi nivyo haravugwa umutekano mugabo n'ubugizi bwa nabi, ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaza ibipanga aho bahuye batema cyangwa bitwaza ubuhiri bakubita. Twarafashe ingo zikwiye. Mu bisanzwe kijya ni kibi kidasanzwe bakorera abarundi. Umuntu ariko ayitahukira muhira ariviye ku kazi agahura n'abantu binyegeje mu shamba cyangwa kumusanga muhira bakamutema. Ingwani dasanzwe n'ubugizi bwa nabi mugabo twarafashe ingo zikwiye. Nibaza ko atarakaduciriyemo bijya ntibizosubira. Twarafashe ingo zikwiye, abajejwe intwaro twagirije amanama akwiye, abajejwe umutekano bagirije inama zikwiye, reka n'inyabune twagize inama n'izindi no munsi hari inama yabaye uno munsi kugira tro kumenyeshwa itungana. Bigiye tegezwa guhera kuko kajyasa kazinga. Abantu b'Uburundi bategezwa kuba nkuko abandi bene igihugu babayeho mu zindi ntano n'andi makomeye. Hajya twavuga ko hariho harabaye gusamara gatonya ku nyabune. Abajejwe intwaro umutekano ubutungane n'abajejwe umutekano hari hagahaze kuko twarabonye ko batakorana neza cyane. Ubu rero twibaza ko ibintu bigiye gufata umurongo ko twarabahimirije ubwo n'izindi ngingo bibaye ngombwa tuzozifata kugira ubwizi bwa nabi tubuhashe. Ibintu by'amakriminalite y'amavoiture tente ni ikintu kibi cyane, ikintu kibi gose. Umva bambika ibara l'autorité ngo ni imodoka z'abakuru, ngo ni imodoka z'abakuru, ngo ni imodoka za documentation, ngo ni imodoka z'abandi. Ariko karaba criminel degize ko bene igihugu bategezwa kwidegemvya igihugu nici wabo. Abo bahungu babambura amasakoshi batwara amatelefoni kuno gwe n'ubugizi bwani bitegezwa guhasha hakiri kare kuko igisagara ca Bujumbura bitegezwa kubaho nk'ibindi miji yose. Abakozi inkozi z'ikibi rero umuti wazo kuzifata tukazicira imanza hakiri kare mugabo byiza no gukinga. Rero mu bavuga tuti ahantu hose ku mpangu zose bashire kwa matara habe habona ko habe mere nko ku murango naho bari mu joro habe habona. Hama twavuga tuti nivyo byatsi byose biza abazonkozi z'ikibizinyegezamo ari kure. Nibutsa kandi ko twafashe ingingo ko mu gisagara ca Bujumbura
atamuhana n'umwe utazobona ko itara ryatsa mw'ijoro kugira hagume habona. Twibutsa kandi ko igisagara ca Bujumbura twashinzwe ko atamuhana n'umwe tugezwa kuri ivyatsi cyangwa imicafu, ko uno musi batanguye kampanye yo kurondera abantu bose babitse imicafu ku mpangu zabo bibaza ngo ni zahawe, n'abantu bose batatunganya neza ngo bashiraho amatara. Abashibudokaretse batanguye kuwa gatandatu ngira bazabampaye raporo, tuzobaca amande, tuzobahana kandi bamenye ko twabihagurukiye. N'ivyo by'ubugizi bwa nabi tuzogerageza dukinge, tukwiza amapatruye n'abanyagihugu nabo nyine bajemwo badufashe, tuzoze barafunga ku nkozi z'ibibi. Urugendo ariko ziba zigenda mw'ibarabara, abanyagihugu barazinanye, turazinanye twese, bigiye byose dushobora duhagurutse twese mu Nyabuye nta kabuza byose bizofata umurongo. Duhimiriza abarongoye amakomine, abashobodozone n'abashobodokaretse ko uwo ariko atori yarara ayitora nabi ntarijane ku gihe, nawe nyene yo kugwa mu rugo rutonde. Mugabo tukihimiriza cyane cyane abayiva mu gisagara ca Bujumbura ko isuku yoba coba icitonderwa iwabo, uko bajya bose bafata amakanivo bagasuka n'imicafu cyangwa gushiramo n'ikaratasi cyangwa amacupa y'ibyo banyoye. Twavuze ko bose tuzobahana kandi tubihanitse, tuzohana tubihanitse. Mugabo ico cuko ryatogwa nabi nyine kubihagurukira nyine turabe ico bivako. Mugabo conzi ico nuko abatori yarara naho nyine barahembwa. Umva ntushobora kugumuhemba umuntu ariko gukorera nabi. Nivyo byose tugeze gukorera kugira dutunganye n'igisagara cacu kibi gisagara ciza c'akarere.